Mahoro y'Imana abane namwe turabakunda gose cyane muri kumwe na Chimamanda Moses. Imana ibaho umugisha kari mongere muhezagirwe. Hano hariho akavuze nagoma ndabumvisha ntabwo ivyabo ni vya bibuga by'abaprofete. Bijamaze imisi ndiko ndabiraba ngaho ivyo bishikiriza ndabibona bijya sinagiye kure ndabibona. Ariko abaprofete bo basa nk'abagabanije umuvuduko nko mu Rwanda hoho Imana ibaho umugisha kubera ko ivyo bibuga vyigira ngo nabakozi b'Imana ntabwo ndiko mvuga bose ariko mvuga bamwe mwarabihosheje. Ni Burundi ni beshi babivugaho ngaho i Burundi turabibona ibyo bari kwaca mu ngaho turabibona. Ariko gato ngo ndabumvishe kano ka video hano mukumviriza ni gato uyu muzehe w'u Rwanda ari yavuze cyenda babwira ibintu byinshi ngomba ndage yewe ugaye utabikunda burivira sinze kubona ngaho mubweje murira ngo yapfutse ngibi yewe utabikunda burivira. Reka twumvirize rero barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Abo babiri muri umwe muri abo babiri bo bavuze baba mwumvise no Murundi n'abarundi turagerageza tugenda tubisobanura tubana neza naba umwe ndababwira impamvu umwe n'abarundi kubera yavuze ko mu bantu batatu mu bihugu bitatu byakoronijwe n'Ububirigi yavuze u Rwanda Kongo u Burundi. Mu Burundi ho yagwiba u Rwanda Kongo yo yagwibanze ageze ku Burundi acavuga ati turabona yuko hoho buriko bigenda tubana neza twumvikana mwumve ndababwira impamvu ndababwira n'igituma. Reka manza ndabereke kano ka video gatoya rugoma rukavu rukamonyora uvira nawo mugerageze ndabivuge nani ngoga mbangusa kugira ngo ino video ntibe ndende. Murabizi ko muri politiki baravuga ngo nta nshuti ibihe byose kandi nta mwasi w'ibihe byose. Reka duhere ngaho ku Burundi. Murabizi yuko ngaho Tanzania ariyo yagerageje gufasha CNDD-FDD ngo igere ku butegetsi. Mu nyuma ibintu ngaho bigenda birahinduka. Uko byagenda birahinduka niko Tanzania yagenda irahinduka. Kugeza aho Tanzania icika nk'umwasi w'u Burundi. Muribuka yuko mu minsi heze ngaho Tanzania yaciye ibiraro byari nimbari gasogwe byahuza u Burundi na Tanzania. Tanzania ibikora itarinze gusaba uruhusha abarundi. Bisigura ngo harya ahantu yanyujije mu gufasha CNDD-FDD ni nako yoshobora kunyuza n'abandi ikabafasha ngo baze batere igihugu. Niyo mpamvu nari ndababwiye nti muntu uze muri politike nta nshuti ibihe byose kandi nta mwasi w'ibihe byose. Bisigura ngaho ngo u Burundi twasigaye mu gatebo. Kubera ko murabizi ko abarundi benshi bagiye muri Tanzania bagawa ibi vyanka ni vya bipfafa byo mu Burundi ngaho dufise, ariko ubizi arabizi ko Tanzania iragaya abarundi cyane. Now duce tugenda mu Rwanda murabizi ko twiziburiye ko imipaka ngaho tuvuga ngo u Rwanda ngo rubitse ngo abagombye gukubita ibiki n'ibigirerere, ariko mu itegeko mpuzamahanga riravuga ko impunzi guhungiye ko bisabwa yuko uyibika nibisabwa yuko bayirungika iwabo. Iyo genda vyemera u Burundi buca buragenda buriziburirako ni kuvuga ngo busubiye kuja mu kandi gatebo buca bugenda bugira inshuti Kongo birabararangana. Murabona yuko M23 ahantu yegereje murahabona namwe ahantu iri na hantu hazibiye bituma ngo u Burundi buca busubira kuza mu gatebo kandi yaba Tanzania mu Rwanda Kongo twiziburiye ko nta handi hantu tubona hari saganirizo. Ibi mbere twaraye babwiye yuko tugiye kuja mu kaga niyo tutiga ubundi bwenge ngaho bwo gukoresha.
aha rero ni ikibazo tubona twebwe iwacu cyari gihagaze cyane gusumbya ibindi. Ngaho rero tugenda duce rusimbira hehe umuntu wizeye ngaho muri Kongo. Tukanza tutaraja muri Kongo, murabizi yuko yaba Kongo hamwe n'u Burundi kuva ubwa mbere twagumye ngaho tugenda tuvuga ruti turagiye gufasha ugwaruka rw'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bwabwo buhari duhasubiriza abande, kandi bakomeza babisubiramo inshuro nyinshi. Kongo mwarabonye ko Kongo n'u Burundi byaciye biteranira hamwe. Kongo n'u Burundi biteranira hamwe bagenda kugwanya aba M23 ngo bariko barafashanya n'inzu y'umubanyi barimo barafashanya ngaho. M23 nayo murabizi ko ariko ivuga yuko iriko yicirwa abantu, ikabivuga ko ariko apfa abantu b'abanyamurenge ngaho bavuga ikinyamurenge mbwa bava mu bwoko ngo bw'abatutsi ngo bariko barabica. Twebwe abarundi tugenda kwifatanya na FARDC. Kumwe FARDC naho ngaho dusanga ni kigoryi, ntabwo bari seri ku rugamba wapi. Tugenda twashushe ngo tugomba gukubita M23. Sadek iraza, abazungu baraza, bo hanze baraza, abanyamahanga baraza, South Africa baraza, nambari Malawi he ntumba zandi baraza, huzuye bezi ba Sadek ba MONUSCO nabandi batandukanye barapakira ngaho ngo bagiye kugwanya M23. Ivyo marabonye yuko banagwanye bamwe baranakonagurika ngaho. M23 irababomora, ibabomoye ibirukana mu buce bari barimo ubwabo hegereye u Rwanda, bariruka bahungira Igoma. M23 ibasangayo irabomora barirukanako, aho ne bari bwavyemere bavuga yuko bakaze ko bagiye kubamena, ibakura Igoma no muri Bukavu. Bukavu irabomora, bibi irabomora, ikigwa ca Ingo irabomora, ngaho muri za Minembwe hari irabomora, hari ahandi za Kamunyura irabomora, handi hejuru irabomora, kugezaho bose batabariruka barabona yuko batsinzwe, kugezaho n'abasirikare ba Kongo bafatwa bagatangura kuza kwiyunga kuri M23. Mwarabonye yuko Tshisekedi yagerageje kuzamura umushahara w'abasirikare kugira ngo bagire murare ku rugamba biranga. No ngahe Burundi twabarisha amezi 3 abasirikare ngaho nyene kugira ngo tubigiza ku ruhande ba M23 ngaho biranga. Murabizi ko bwa mbere Tshisekedi Kirombo yari yarahiye yuko atazogira amasezerano na M23. Aravuga ati je naho bo babagize ku muryango sinzo kwemera, ariko murabona ko barika ravyemera avuga ngo yemeye kuganira na M23. Itangazo ari sohoye ejo avuga ko yavyemeye kuganira na M23. Mugabo bwa mbere yari yaravyasa. Yabatubwa Barundi twatwaga usanga yo M23 hariya baratwomora batugeza ngaho mu rugo. Mu nyuma tumaze kubona vyatsise byane twaba twivugisha ngaho ngo bazoza tubice tugire gute tubomorere ngaho. Mwarabonye ko president wacu yaciye atangura kuvuga ngo twaganiriye n'inshuti z'u Rwanda ngo zitwizeze umutekano ku Rwanda rutagiye kurutera. Koko tubwizanye ukuri ntabwo ari inshuti z'u Rwanda zari zavyijeje u Burundi haba namba. Murabizi ko amazimisi bariko barabitangaza, hariho abantu bo mu Burundi ngaho mu bakuru bagiye mu Rwanda gusaba imbabazi ngo bagiriranire ibiganiro. Barabitangaje John Africa, Ijwi rya Amerika na Africa Intelligence, hose barabisobanuye bavuga yuko hariho ingabo z'u Burundi zagiye mu Rwanda gusaba ngo bumvikane bagiriranire imigenderanire myiza. Niyo mpamvu muna ngaho rero bahagire kubiganira, Perezida w'u Burundi yaciye haguruka avuga ati twizeye umutekano, inshuti z'u Rwanda zatwijeje ko batagiye kudutera. Kandi murabizi yuko inshuti y'umuntu ntabwo yakwizeza ibintu mutiganiriye na nyene vyo, na nyene gutegura, na nyene kugira ijya pra ngaho ngo arutera. Ni kuvuga ngo rero hano hari pra yo kugurura imipaka. Niyo mpamvu mubona rero hano uyu muzehe Paul Kagame Perezida w'u Rwanda abenyuzijemo akavuga ati muri bino bihugu bibiri hariho kimwe mbona yuko tugiye kubana neza, kimwe cyakindi ni cyahe u Burundi, kubera ko Burundi bereka kuganirayo. Sasa tukaruse kuri bino kugira ngo u Burundi bwikubita gashibo garuke kuganira n'u Rwanda, ni kubera yuko baheruka gushwana na Tshisekedi Perezida wa Kongo. Murabizi ko Tshisekedi yari yemereye amafaranga yo guha Burundi ko ingabo zacu ziriyo kugwana. Mugabo amwe arayaherana kubera ko buriya buce M23 yagiye ngaho irafata. Hanyuma uyu mubano wa Perezida wacu w'u Burundi na Perezida wa Kongo utangura kuzama gatotsi. Batangura kuja barashwana buke bongera bapfa ibintu bijanye n'amafaranga. Mwarabonye Perezida wacu yashagaruka ngahatangura kuvyerekana ko yabasuzuguye, avuga yuko abanyekongo bapfa nk'impene. Ngo twebwe abarundi ntizokemera yuko bapfa nk'impene, nkuko abanyekongo bapfa nk'impene. Urumva ku muntu w'inshuti umuvandimwe wawe umuntu mufashanya ntabwo wamutwe ngo uvuga ngo apfa nk'impene ngo apfa nk'impene. Oya, ivyo ntibibaho gose, waba umuciye intege. Mugabo byaje kuko biriko bicamo agatosi. Murazi yuko Africa Intelligence ngaho batangaje bavuga yuko
Tshisekedi nawe yatangaje ko afise amakenga ku Burundi bwoba buriko bukorana n'u Rwanda, kari yo mpamvu ngaho babutereranije ayo matangazo baheruka kuyatangaza. Abataza amakuru je niko ndabasubiriramwe, abakurikirana amakuru mugene murabaza bukebeke ibintu ndazi ko ngaho mwavyumvise ko bisigura yuko Uburundi bwabonye yuko buriko buja ahantu habi, kubera ko nababwiye ubwa mbere Tanzania izibiye, u Rwanda ruzibiye, Kongo nago bigiye mu ngaho bikazibira. Uburundi bwasa nk'ubwaba busigaye mu gatebo, nta handi hantu ngaho bwaba busikaje amahoro. Kandi mukamuzi ko tudafitaniye imigenderanire myiza ngaho na Tanzania ntabwo ari myiza cyane cyane kwijana. Bisigura nkamwe abarundi twe turetse tukikwegera umwasa ava muri Tanzania, tukikwegera umwasa ava muri Kongo, tukikwegera umwasa ava mu Rwanda, ni ivyaba vyoroshe nta hantu twaja. Urumva twaba tuzibiwe, nta hantu twaja. Bisabwa yuko koko bari kwikubita gashi bakaganira n'abanyarwanda canke na Kongo, hakagira inzira baca bakumvikana, hakaba amahoro. Uko hatabaye amahoro ni ukuri ko Imana twasa nk'abantu twaba turi mu kabasa. Rero hano hantu bahisemo neza, agenda vyemera, ndemera ko Burundi n'u Rwanda bibana neza, ndemera yuko bikundana, ndemera yuko bihuza, ndemera yuko bishigikirana, ndemera yuko bikorera hamwe. Kino kintu ndagishigikiye ijana kwijana, ndagishigikiye mukorere hamwe, mukundane, musenyere ku mugozi umwe. Mugabo nabona ko ntibabikoze kubera urukundo, babikoze kubera nyene kubura icepfo ngaho ni cyaruguru. Naam, reka ndangirize kuri kano kantu ndagomba kubabwira. Ibi niyo mpamvu maze imisi ndiko ndabahanura. Mwabantu muhendwa n'abanyepolitike. Je nabizi ko bino ndiko ndabivuga ari abarundi banyanka, ndabizi hari abarundi banyanka mu mutima bakanyanka. Muga mwabantu muhendwa n'abanyepolitike, ni ukuri ko Imana hejo muza mubona ngaha uyu perezida w'u Rwanda na perezida w'u Burundi barimo baramukanya, bahuye basangira, barimo bakubitana ibidaji no za zigongo canke n'abaditande kudondanya ibidaji bariko baranwa buze umunezero. Mugabo twebwe twariteranije ku bantu. Ejo mwaragiye ngaho perezida w'u Rwanda uko, perezida w'u Burundi uko, bibi mucapa muvuga ibintu umenga vyahiye, mugana ngaho muvuga ivyo buhutura ubutuse. Mugabo bo biganirira hariya mwibanga, biganirira. Niyo mpamvu ibintu vya politiki ukwiye kubishira mu bwenge, ukwiye kubishira mu bwenge. Nta mwasi w'ibihe byose muri politike, nta n'umukunzi w'ibihe byose muri politike, nkuko bwa mbere hano nari natanguye ndabibabwira. Now reka nangirize kuri karo kantu. Abarundi tugabanye gukwega urwanko, abarundi tugabanye gukwega urwanko. Je mazimisi ngaho ndiko ndabona ari uwo bita Simbizi Semavumbi, hari no bitwa n'uyundi bagenda hariya ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ngo mumeze neza, ngo bakoresha ibiganiro, ngo u Rwanda ngo ntirurabatera, ngo ntirwabateye, ngo u Rwanda ngo ariko ngo hariya ngo ntibazodukoma. Uko nugukwiragiza ibihuha vy'urwanko no gusomborosa abantu, kuko nta munyarwanda ubona ari kagenda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi abaza ngo abarundi ntibabateye. Bigeze nta barundi babateye, muragavye ababijejwe bariho, abajejwe umutekano bariho. Namwe barundi mukwiye gutuza, mutaza muri kanga ubusa. Uko kwikanga ubusa niho hava akajagari k'induru, uko kwikanga ubusa niho hava urwanko, uko kwikanga ubusa niho hava ukwankana, kwikeka no kwikanga gusa atakintu ngaho kiguteye. Ni ivyo reka ndangiriza hano. Niyo mpamvu nagombye kubereka bino bintu abanyepolitike nimuze mu bishinge. Hanyuma icabuteye naco ni iki nakivuze. Ibisigaye twibanira amahoro, tubane neza, abashihana bashihane, ababifana babisangiye. Imana